Miryango ivugira Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbc-gahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza bakunzi wa BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibanda kuri uyu mugoroba nyuma yaho leta ya Kongo isohoye itangazo ivuga ko yemeye ubusabe bwangura bwo guhagarika intambara. Umutwe wa AFC 23 wabyamaganiye kuri. Tuvuga ko ari ukuyobya uburari, ashaka kubeshya abakongomani no kubeshya abanyafrika n'isi yose ko ashaka amahoro, ariko nta mahoro ashaka. Naho Burundi bugiye kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika busimbuye Angola yari uri kuri uwo mwanya. Ese iki gihugu kizashobora kwibanda ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Igihe cyose iyo hari gushaka nta kibazo na kimwe kidashobora kuronka inzira gicamwe, kandi bazaho uko bishobora bere no gufasha kugira ngo abantu bategere neza inzira zofatwa zo kurondera amahoro. Naho mu yandi makuru, mu mikino ese ikibuga cyaba cyatangiye kunyerera n'ikipe ya Arsenal yanganyije na Brentford, naho Barcelona yakubiswe ibitego 4 na Atletico Madrid mu gikombe cya Copa del Rey. Ntimucikwe nayo nabateguriye Agent Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Gildas Hundumondo. Mbere gutangira amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, Chancellor nayo hagezwe hirya no hino. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko agiye kurunga iki gisirikare gufasha igipolisi kugwanya imigwi y'abagizi ba nabi baguma bahungabanya umutekano. Iyi migwi y'abagizi ba nabi imaze guhitana abantu barenga 300 kuva mu kwezi kwa mbere gusa, kandi Cape Town iri mu bisagara bigeramiwe cyane. Mu kwezi guheze umushikiranganje ajejwe igipolisi yemanze ko igipolisi kitagishoboye guhangana n'iyo migwi y'abagizi ba nabi isanzwe ifise inkoho zikomakomeye. Iyi migwi ikabimaze kuba myinshi muri ico gihugu. Afrika y'Epfo isanzwe iri mu bihugu biharugwamo igitigiri kinini c'ubwicanyi kurusha ibindi bihugu kw'isi. Igisirikare caheruka gukoreshwa mu gufasha igipolisi kugwanya ibikorwa vy'iyo migwi mu gihe ca COVID-19. Iyi ni BBC. Korea ya ruguru yaburiye kwizotanga inyishu mbi cyane mu gihe hogira igitero c'indege zitajamwe abazitwara bita drone cova muri Korea y'Epfo. Mu kwezi guheze Korea ya ruguru yashize ahabona amashusho yerekana ibisigarira vy'indege bavuga ko bari barashe. Ni inkuru ya Jonathan Frewin muva mu ijwi rya Siriyake muhawe nayo. Mu ntango Korea y'Epfo yabanje guhakana kubigiramwo uruhara, ariko mu ntango z'indwi abakora amatohoza barasatse ikigo kijejwe ipereza muri ico gihugu mu matohoza yo kumenya ingene iyo drone yashitse mu gisagara kigwiriyemwo amahinguriro ca Kaesong. Perezida wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung yashize inguvu nyinshi mu guteza imbere ubucuti n'ico gihugu kibanyi gitunze ibirwanisho vya nucleaire, kandi akaba yiyemeje guhagarika drone zajabuka urubibe ku ntwaro y'uwo yakoreye mu ngata. Mu gihe yari karagabisha ku kindi gitero nk'ico coramuka kibaye muri kazoza, Kim Yo-jong mushiki wa perezida wa Korea ya ruguru yavuze ko yashimye uko umushikiranganje ajejwe ugusubira kwiyunga wa Korea y'Epfo asaba imbabazi ku vyabaye. Tariq Rahman agiye kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Bangladesh nyuma y'uko umugambwe wiwe Bangladesh Nationalist Party utsinze amatora ku majwi menshi cyane. Aya niyo matora ya mbere abaye inyuma y'imyiyerekano yabaye kuri umugambwe Riga Awami wari urongowe na Sheikh Hasina ku butegetsi wari umaze ku imyaka 15. Latifa. Urakoze Chancellor. Aya makuru yatangiye ku buryo burambuye nyuma y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola Joao Manuel Lourenço bisabye impande zishyamiranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari zingabo za leta n'inyeshyamba za AFC 20 z'umutwe wa AFC 23 guhagarika imirwano guhera tariki ya 18 kuri wa gatanu. Leta ya Kongo yasohoye itangazo ivuga ko yemeye ubusabe bwa Angola bwo guhagarika intambara guhera ku munsi wa gatatu w'icyumweru gitaha. Nyuma y'iryo tangazo umutwe wa AFC 23 wavuze ko iryo tangazo ari ryo kuyobya uburari abantu kahubwo leta ya Kongo igikomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Mu kanya gashize navuganye n'umuvugizi wungirije w'umutwe wa AFC 23 Dr Oscar Barinda ntangira mubaza uburyo bakiriye iri tangazo. Twe byadutangaje
yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bigaragare ko buhuzagurika, nta murongo umwe bafata. Muzi neza ko turi mu biganiro nabo i Doha, kandi hariya twamaze kumvikana no gushyira umukono ku gahenge kuri ceasefire. Twashyizeho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 ku mwaka ushize wa 2025. Urumva ubu ngubu twagiye gushyiraho rero akanama k'abagize abagenzuzi, akanama k'ubugenzuzi no gukurikirana ako gahenge. Ubu twari Doha ubushize ku itariki 2 z'uku kwezi kugira ngo twige terms of reference, mbese ishyirwa mu bikorwa. Ndakeka mwarakurikiranye ko n'umukuru uhagarariye ingabo za MONUSCO yageze ino kuri Goma umunsi w'ejo. Yego, nawe aje muri ibyo ngibyo byo gushyira mu bikorwa ako gahenge twumvikanyeho. Rero kubona umuntu yongera agasubira Angola kujya gushaka ibindi, tuvuga ko ari ukuyobya uburari, ashaka kubeshya abakongomani no kubeshya abanyafurika n'isi yose ko ashaka amahoro, ariko nta mahoro ashaka. Yabimenyesheje uno munsi mu itangazo yasohoye ivuga ko twebwe twemeye ubusabe bwa Angola. Mushingira kuki, muri gushingira kuki kugeza kuri ubu ngubu? Ntabwo isiba kugaba ibitero no kurasisha amadrone. Ubu babikoze mu Minembwe, babikoze Irundu, babikoze Bidago, Rubemba, Karongi na Mukoko. Ndi kubaza kuva uno munsi nyuma yuko basohora itangazo, haba hari ibindi bitero bagabye? N'ubu ngubu tuvugana ntabwo basiba, n'ubu tuvugana bari kurasa. Babigabye muri utwo duce rumaze kutubwira? Yego. Noneho dushyire ku ruhande leta ya Kongo. Mwebwe kugeza ubu ngubu ko mutaravuga yuko mushobora kuba mwashyira mu busabe Angola yasabye bwo guhagarika intambara, cyangwa se nk'uko Doha mwari mumaze kubitubwira mu kanya, ni iyihe mpamvu? Twebwe Angola ntabwo turiyo. Kuri principe yo guhagarika imirwano turayemera. Mubikoraho iki rero nyuma yo kuyemera? Twebwe ndakubwira ko kuva mu kwezi kwa 2 ku mwaka ushize twahagaritse imirwano, tugera i Kamanyola, twigumira muri Kamanyola, turatuza tumaze mu myaka 10. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 kwa 2025 baza kudutera. Twe turavuga ntabwo twakomeza kurebera. Nuko nguko twagiye no kwisanga muri Uvira. Yego, wari wakomoje ko umukuru wa MONUSCO ejo mwamwakiriye i Goma, kandi nka AFC 23 mwakoranye inama nawe, se mwumvikanye iki? Mwiteguye gukorana na MONUSCO gute? MONUSCO nayo yaje iduha, twayitoye nk'umuntu uzadufasha mu rwego rwa logistique. Niyo mpamvu rero umukuru wayo yaje ejo. Uyu munsi yagiranye inama n'ubuyobozi no kugira ngo ibyo ngibyo bishyirwe mu bikorwa. Iyo MONUSCO yaje kutubwira ko iri tayari. Inama yagiranye n'ubuyobozi yari yerekeye iki? Yavugaga mwiki? Yavugaga ko nyine nubwo bufatanye bwo kubahiriza agahenge. None ejo mu ijambo Viviane umukuru wa MONUSCO yagejeje yavuze ari ku kibuga cy'indege i Goma, yavuze ko nanone yizeye ko ari intangiriro yo gufungura iki kibuga ku nyungu z'abaturage. Ese iki kibuga kigiye gufungurwa koko? Twebwe turavuga ko kugira ngo we aze indege ye imugize kuri kiriya kibuga byaturutse mu biganiro bya Doha. N'ibindi rero turifuza ko byaba vuba, tukeka bizaturuka muri ibyo biganiro. Uwo yari umuvugizi wongereje w'umutwe wa AFC 23 Dr Oscar Barinda. Dukomereje mu Burundi, iki gihugu kigiye kuyobora umuryango umwe bwa Afrika busimbuye Angola. Yari iri kuri umwanya kuva tariki ya 15 kwezi kwa 2 umwaka ushize. Umukuru umwe bwa Afrika ahabwa manda y'umwaka umwe, kandi iyo manda igaherekanwa hagati y'ibihugu bigize irishyira hamwe. Ni ku nshuro ya mbere Uburundi buzaba bufasha uwo mwanya. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye hageze kuri ubwo buyobozi bw'iryo shyirahamwe mu gihe harangwa intambara nyinshi mu bihugu bigize iryo shyirahamwe hamwe n'ingorane z'ubutunzi. Mu kanya gashize nabwo navuganye n'uwahoze ari perezida w'Uburundi Sylvestre Ntibantunganya, ntangira mubaza inshingano nyamukuru uzuba uhawe izi nshingano. Jewe nyine ndaba nyene imigambi Afrika yose ifise kuva mu myaka irenga 10. Uravye uyu mugambi Afrika yayihaye ugushika mu mwaka w'2063 Afrika yahindutse ikaba mbere igihugu cubashwe ku isi c'igihangange kw'isanse ko bivuga mu Gifaransa. Ubu rero ucuraba ivyankenerwa umwe wese agenda akora, yotegereje kugenda akora igihe afise kurongora umwe bwa Afrika. Ubu rero ubushikiriwe no Burundi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ngira ngo nukuzoraba neza mu bintu vyankenerwa kugira ngo uwo mugambi ushikirwe, haba mu biraba gutunganya itunga rya Afrika,
haba ivyerekeye kuja hamwe ibi bita mu gifaransa integration, haba ivyerekeye intwaro ibereye turakunda kubivuga, haba ivyerekeye amahoro n'umutekano, haba ivyerekeye akaranga ka twebwe abanyafrika. Hanyuma rero ukaraba n'ingene Afrika ifise ikibanza cubashwe koko mu nzego mpuzamakungu, na cane cane uravye ivyerekeye inama mpuzamakungu iraba umutekano. Urumva ni vyinshi umuntu rero aheza akaraba ivyo ashira imbere hama akitunganya kugira ngo uwo mwaka afise uzohere agira ati nacikanye kuri iki canke kiriya. Ni nk'izihe mbogamizi zikomeye Afurika ihanganye nazo muri iki gihe uwo muyobozi ashobora gushyira imbere? Urabona Afrika ubu vyinshi bivugwa nibiraba amahoro n'umutekano. Tangurira ngaha muri kano karere k'iwacu, uravye intambara iri mu gihugu ca Kongo, ukaraba ibihugu bivugamwo, ukaraba ingaruka iriko iragira ku mibano mu bihugu, ku butunzi muri kano karere. Nico ni ikibazo mbona kizoba gikomeye cane gikeneye gukurikiranwa kugira ngo gitore umuti ushingiye ku biriko birakorwa hirya no hino i Washington, i Doha, eka no muri Afrika nyene. Ico ni cambere. Raba ibiriko biragorana hariya muri Afrika Afrique de l'Ouest. Ugiye kuraba iriya ntambara iriyo ziterwa n'ajya amashirahamwe twokwita yuko ari y'abajihadiste, ukaraba na bijya bihugu mbere bitatu byafashe ingingo yo kuja hamwe, mugabo kandi ukabona ko hasigaye hari imigenderanire itari myiza cane n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ni ikibazo cyo gukurikirana. Uravye hafi mu gihugu ca Sudani hari ibibazo bikomeye cane bishobora gushika mbere no ku bwicanyi butagira izina. Urumva ni vyinshi aho ni mubira umutekano. Uraraba n'ibiraba nyene ubutunzi bwo muri Afrika, ukiga neza ingene Afrika koko yotunganywa ku buryo izina ryayo ryubahwa mu ngingo zifatwa ziraba ubutunzi bwo kw'isi muri kino gihe. None Perezida, ubu bizamworohera koko kwibanda ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe Uburundi nabwo busanzwe kandi bufite ingabo kandi bukaba bunagaragaza ku mugaragaro ko bushyigikiye Kongo? Igihe cose iyo hari gushaka nta kibazo na kimwe kidashobora kuronka inzira gicamwe, kandi bazaho yuko bishobora mbere no gufasha kugira ngo abantu bategere neza inzira zofatwa zo kurondera amahoro, kuko twese twifuza, jewe kubwaje mvuga ni twese twifuza amahoro muri kano karere. Ikenewe rero nuko abo bose kiraba boheza bakagira ico baterera. Rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umukuru w'igihugu wa Union Africaine, siwe azoja imbere habandanya hakora iyi mirwi yari yarashinzwe ibikorako. Ico Burundi bwoterera bukagiterera, kandi harimwo rero nibyo banga buba bufise yuko aribwo buri hejuru y'ubumwe bwa Afurika. Uwo yari wahoze ari Perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya wasobanuraga ibigiye gukorwa nyuma yaho Uburundi butorewe kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika busimbuye Angola. Dukomeje n'aya makuru, kuri uyu wa gatanu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe radiyo ku isi. Uyu munsi uje mu gihe gikomeje kwiyongera imbuga nkoranyambaga zitandukanye aho abantu babona amakuru buri kanya, ariko kandi umwanya wa radiyo uracyari munini ku mugabane wa Afurika, aho no mu karere abaturage benshi badafite uburyo buhagije bwo kubona internet cyangwa se telefone zigezweho nabo bakurikirana amakuru atandukanye. Mugenzi wacu Juventine Muragije Maria yagiranye ikiganiro na Eugene Hagabimana wigisha itangazamakuru muri za kaminuza zo mu karere, yabanje kumubaza uko radiyo muri iki gihe ishobora kubana n'imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ikibazo kuri radiyo nk'igikoresho, ahubwo n'andi mahirwe yaje yiyongera ku buryo radiyo isanzwe ikora. Radiyo tuyimenyereye nk'igikoresho umuntu atwara mu ntoki, zimwe nko mu Rwanda bita benshi bazita za Panasonic cyangwa se za Mera, ariko radiyo imbuga nkoranyambaga ahubwo zaje ari ukuyongerera amahirwe kugira ngo radiyo ive noneho muri Panasonic ibe yajya no kuri izo mbuga nkoranyambaga nka Facebook, nka YouTube. Uyu munsi ubona hari ikintu radiyo imariye abaturage bo muri aka karere imbuga nkoranyambaga zitageraho? Cyane rwose, kubera ko radiyo mu bihugu nk'ibi byacu by'ibiyaga bigari bikiri mu nzira y'amajyambere, radiyo ni igikoresho kigifasha cyane nk'isoko y'amakuru ya nyayo ku baturage, kubera ko imbuga nkoranyambaga nubwo ziri kugenda zitera imbere cyane cyane mu rubyiruko, ntitwakirengagiza ko zikenera amafaranga kuzikoresha.
dufashe nk'igihugu nk'u Rwanda, abantu bafite ibyo nakita smartphone mu Rwanda nibaza ko batararenga 30%, mu gihe radiyo abayifiteho access barenze 80%. Hari ibindi bihugu ushobora no gusanga n'izo smartphone zitarenze 10%. uyu munsi iyo uhuye n'umuntu mukuru akakubwira ati ikintu nacyumvise kuri radiyo, aba arumva ko ari ikintu cy'ukuri, ariko abakiri bato abo bita aba Gen Z bibereye ku mbuga nkoranyambaga. Biragenda gute kugira ngo aba Gen Z nabo bajye kumva radiyo? Nabo radiyo barayumva, ahubwo wenda ntibayumvira kuri za radiyo navugaga za Panasonic. Ashobora kuyikurikira kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, kandi agakurikira ibiganiro bijyanye n'ikigero cye, ariko radiyo barayumva. Ninatangaza amakuru irifashishije imbuga nkoranyambaga n'iterambere rigezweho, ku buryo buri muntu asangwa aho ari kandi adataye akazi yakoraga. Hakorwe za podcast, urabibona ibitangazamakuru byinshi mpuzamahanga uwo muryo biwurimo. Ibiganiro byahise umuntu akaba ashobora kongera kubibona nk'uko kera bitagendaga, iyo ikiganiro cyabaga kigucitse, ariko ubu ngubu abafite radiyo bagomba nyine gukora ku buryo buri muntu bamusanga aho ari. Urubyiruko niba ruri ku mbuga nkoranyambaga, radiyo ikaruhasanga, birashoboka. Umuturage niba ashaka kumva ka radiyo ke ku musego, naho ntakubure. Tugana ku musozo, ahazaza ha radiyo uhabona gute bijyanye n'imbuga nkoranyambaga? Ahazaza ha radiyo ni ukugendana n'iterambere. Arakoze cyane. Uwo yari Eugene Hagabimana wigisha itangazamakuru muri za kaminuza zitandukanye zo mu karere, wasobanuraga uko radiyo muri iki gihe ishobora kubana n'imbuga nkoranyambaga. Dukomeje n'aya makuru, hejo kuwa gatandatu n'umunsi w'abakundana uzwi nka Saint Valentin. Uwo munsi wakomotse ku mupadiri w'umugatolika wabayeho mu kinyejana cya 3 wizihizwa mu bice bitandukanye ku isi. Uretse guhana indabo z'amaroza, uba umunsi wo kwishimana hagati y'abakundana ndetse no gutanga impano. Umunyamakuru wacu Patrick Waso yavuganye na bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura bamubwira uko biteguye uwo munsi. N'umunsi w'abakundanye kwanza, reka tubanze tuwishimire ku munsi wa gatandatu, tuzonezererwe hamwe. Ni se w'abana biwanje, ndamwiteguriye cyane. Nanje nk'umukunzi wanje, se w'abana biwanje, ndipfuza kuzomugurira akabesikeri kagafuji, ko niko namuteguriye, naye nzomuhe nk'agasipurize atamenya. Icyo niteze jewe kumwandikira umudamu wanje, nkamusweta umunsi mukuru mwiza, rusanzwe kumusweta bonne fête de Valentin. Mu bisanzwe umukunzi wanje kuri Saint Valentin nk'uko biri dusanzwe tubikora n'ibanga ry'iwacu twebwe babiri. Ntabyo niteguriye uretse ko byo bibaye bishasha, ntabyo nemenyeye gukora. Nashikize kuba ndabikora tukiri muri fiançailles, mugabo ubu ntabyo ndiga nkora kuva dushitse mu rugo. Baniteze ko babikora, niwe agira ico cyiyumviro, ari we bitangura, ari we makaganuke. Numva ari byo bifite valeur gusumba ko je noyimu. Mu minsi heze aho ndahimbaza akaganuke naho ndagatanga, mugabo ubu ibintu biriko birabera nabi cyane, ibintu biriko birazimba. Umuntu ashaka kumugura agafanta kamwe karabaho umusohokana mu kabare mukajya n'akanyama, mugabo ubu umuzaniye basiya agafanta muhira kuva mwayihimbaje, canke kare waramugura n'igitenge mugabo ntikikiboneka. Yego nyene naho mpimbaza iminsi mikuru yama ntawa Saint Valentin mpimbaza. Ndamwiteguriye cyane nyene, zomuhereza agashugwe agakada kariko kose, kandi kuri akazoba kavuye ku mutima w'urukundo zoguma yakakiriye neza. Kuri ho niteze vyinshi nawe nyene cyo byumva, nk'agashugwe aho nk'agatenge, akantu keza nyene uhereza umuntu nyene ukunda. Jewe nk'uko bimeze ku munsi wa Saint Valentin, je ku bwanje ndi umusore, hama je umukunzi wanje ejo niteze ko twoganira neza ibyerekeye urukundo, tugasangira agacupa kabisi n'agahiye, nka mu kadona gashugwe nanjye nka kakadona kandi. Ndafise umukunzi ari wo mugabo wanje, dufitanye abana 3. Naviteguye neza cyane, hari aga surprise namuteguriye nzoma kuwa munsi. Nkanje no munsi twahura, zora umunsi wo ku myaka 10 heze dukundana. Dukomereje mu makuru y'imikino, mugenzi wacu Yves Bucyane yaduteguriye avugo hirya no hino. Imikino kuri BBC. Mwereho neza mwese bakunzi y'imikino kuri BBC. Mpere mu Burundi, shampiyona yaho izakomeza mu mpera z'icyumweru. Imwe mu mikino ihanzwe maso, ejo kwa gatandatu Ngozi City izahura na Bumamuru, Vitalo ikine na Muzinga, ni mu gihe Rukinzo izakina na Aigle Noir, naho ku cyumweru Interstar igacakirana na Flambeau.
tujye mu Rwanda naho shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru, ariko umukino ukaze ubu tuvugana uri guhuza ikipe ya Police na Rayon Sport ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu APR FC izahura na Kiyovu Sport. Intego ari ukwisubiza umwanya wa mbere by'agateganyo, mu gihe Al Hilal Omdurman yo itazakina imikino ya shampiyona, ahubwo izaba iri kurwana no kubona itike ya kimwe cya kane cya Champions League. Ubwo nyine reka duhite dukomereza muri Afrika muri iyo mikino ya Champions League. Kuri uyu wa gatandatu Al Hilal Omdurman ikina muri shampiyona y'u Rwanda izakina na Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukino uzabera ku kibuga cy'Amahoro i Remera. Ni umukino wo mu itsinda rya gatatu kugeza ubu riyobowe na Al Hilal, izaba ikeneye byibuze inota rimwe igahita ibona itike yo gukomeza mu cyiciro cyo gukuranwamo. Tujye mu Bwongereza duhera ku ikipe ya Arsenal yaraye inaniwe kugumishamo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na Manchester City ubwo yanganyaga 1-1 na Brentford yariye karungu. Kunganya bivuze ko ikinyuranyo hagati ya Arsenal na City gisigaramo ari amanota 4. Ikipe ya Nottingham yirukanye abatoza batatu mu mwaka umwe wa shampiyona. Yirukanye Nuno Espirito Santo mu kwezi kwa 9 ndetse na Ange Postecoglou wirukanywe mu kwezi kwa 10. Hagati aho mu kiganiro n'itangazamakuru Ange Postecoglou yifatiye ku gahanga ikipe ya Tottenham ayigeranya n'agakipe gaciriritse, ati yubatse ibikorwa remezo bigezweho ariko ni ikipe idashobora kwikora ku mufuka ngo igura abakinnyi bafatika. Atanga ingero z'uko iyo kipe yananiwe kugura abakinnyi we yifuzaga muri 2024 barimo Pedro Neto wagiye muri Chelsea, Brian Mbeumo wagiye muri Manchester United, Antoine Semenyo na Mark Gehi berekeje muri Manchester City. Soreze muri Espanya, Atletico Madrid yanyagiye Barcelona ibitego 4-0 mu mukino ubanza wa 1/2 y'urushanwa rya Copa del Rey. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana harakoze cyane mu makuru tugejejeho y'imikino. Mu kiganiro cy'imvune ivano cyo kuri uyu wa gatandatu tuzagaruka ku kibazo kivugwa mu bihugu bimwe na bimwe bijye bitandukanye byo muri Afrika, aho bavuga ko hacibwa internet mu gihe cy'amatora. Tuzareba ese ingingo yaba ifatwa kubera iki, ese ibangamira gute abaturage. Ntimuzacikwe rero ni ku munsi w'ejo. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Mu kiganiro bazamuganga cyo kuri uyu mugoroba tugiye kumva ndetse no gusobanukirwa vertigo, uburwayi butuma umuntu agira isereri ariko by'umwihariko uturutse ku matwi. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yegeranye na muganga w'indwara z'ubuhumekero Kayitesi Mukara. Mwiriweho neza. Vertigo ni uburwayi butuma umuntu agira isereri ariko iturutse mu matwi, bwabajijwe na Augustin Himbaza utuye Ikigeme, akarere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. None turi kumwe na muganga w'indwara z'ubuhumekero Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Uburwayi bwa vertigo rero ni isereri, hahandi umuntu aba afite muzunga akumva nkaho arimo kugenda cyangwa mu mutwe harimo kugenda, ariko mu by'ukuri wenda yicaye cyangwa ahagaze cyangwa aryamye cyangwa arimo no kugenda ku murongo, ariko akumva nkaho arimo kuzengerezwa. Koko njya numva koko abantu babivuga. Ubwo burwayi buterwa n'iki? Mu Kinyarwanda havugwa ngo isereri niyo umuntu ashonje, yakitse intege, umuntu wenda urwaye cyane urembye, bose babumva bafite isereri badashobora kugenda. Ariko bitandukanye n'ubwoko bw'isereri ya muzunga,
akenshi ituruka mu bibazo byo mu gutwi kw'imbere, ko mu gutwi kw'imbere kwiye kuba hafasha kumva, hafasha n'umuntu kumva ko ahagaze neza cyangwa agenda neza ashitse atarimo kudandabirana. Rero iyo hajemo ibibazo bijyanye na muzunga ishobora gutuma unadandabirana, niho tuvuga yuko umuntu arwaye isereri ituruka mu matwi. Nyine mu matwi hashinzwe gutuma umuntu agira balance, akumva arahagaze, ntabwo arimo kugwa iburyo, ntabwo arimo kugwa ibumoso, ntabwo arimo kugwa imbere cyangwa inyuma. Ariko iyo hari ikibazo mu gutwi kw'imbere, aho ngo hariho izo ngingo zishinzwe gutera balance, atadandabirana yego. Rero utwo tuginyangingo two mu matwi dutuma iburyo n'ibumoso biba bingana, ku buryo umuntu iyo ahagaze neza tumva arimo kugwa iburyo cyangwa ibumoso. Rero hari ibibazo bitandukanye bishobora kubitera, nk'uko mbivuze muri utwo tuntu two mu gutwi haba harimo amatembabuzi, ariko hakaba harimo n'utwunyu tw'utubuye. Impamvu ya mbere ituma icyo kibazo kibaho nuko iyo utwo tubuye tuvuye mu mwanya watwo tuba turimo gutemba muri ya matembabuzi. Ku ruhande rw'ibumoso ni urugero, bituma uruhande rw'ibumoso ruremera kurenza uruhande rw'iburyo. Ubutumwa ntabwo buba bungana kuko uburemere bw'amazi ku ruhande rumwe n'urundi bitangana. Rero umuntu yahindukira ku ruhande rufite ikibazo, bituma umuntu yumva nk'aho arimo kugenda kandi atarimo kugenda, kuko uruhande rumwe amazi araremereye, urundi ruhande amazi nabwo aremereye. Bikunda kuba cyangwa abarwayi babigira iyo baryamye, yararyamye iburyo agahindukira ibumoso akumva agize ako kantu ka muzunga, cyangwa yarebaga hasi yajya gufata nk'ikintu kuri portemanto hejuru cyangwa kujya kureba hejuru akumva ako gasereri karaje. Ariko itandukanizo ryako n'ibindi tugiye kuvuga nuko ho isereri imara hagati y'amasegonda 30 n'umunota umwe, ariko buri uko uhindukiye bikaba, ariko byo biraza nyuma bikikiza nyuma y'iminsi nk'itanu cyangwa icyumweru kimwe. Gusa hagati aho abarwayi ko bataba basobanukiwe ikibazo baba bangamiwe. Ubwoko bwa kabiri hariho uburwayi bwo mu matwi, ni ukuvuga ngo nshobora kugira nka microbe, yaba ari infection virale cyangwa bacteria, ishobora gutuma aho ngaho mu gutwi kw'imbere harwara, hakabamo nk'amashira cyangwa amazi. Iyo mpinduka yabaye uko yo ikunda kuri mu matwi yombi, mu gihe ayo mazi atameze nk'uko akwiye kuba ameze, ubutumwa buva mu matwi bujyanwa n'imyakura bujya mu bwonko buba bwahindutse, bigatuma wumva ufite isereri bikamara n'iminsi irenze 5 kuko bizakosoka, kuko ya matembabuzi yasubiranye kuba mazima. Ubwoko bwa gatatu, muri ya matembabuzi twavuze, hari uburwayi bushobora gutuma ya matembabuzi akorwa ari menshi. Icyo gihe bikunda kuba mu gutwi kumwe, yakorwa ari menshi, tuvuge agasakoshi kaba karimo ayo mazi kakarega, kakatera impinduka mu mikorere y'amatwi. Ibyo rero bikunda kuzana nuko umuntu aba arimo kumva injereri, akaba afite isereri, ariko akumva no mu gutwi hasa nkaho hapfukiranye cyangwa harimo ikintu kibyimbye, akumva nyine haruzuriranye kubera ko ari kwa kurega kwa kagafuka kaba karimo amazi. Ibyo nabyo bitera isereri iza ikagenda, ariko ikibazo cyaho byo bizana n'ibindi bimenyetso byo kutumva, kuko kumva birangirika mu buryo budakosoka, ngo n'ubundi bwoko nabwo buvurishwa imiti. Izindi mpamvu zitera isereri rero ni impamvu y'ibibyimba. Iyo hajeho ibibyimba muri icyo gice cy'inzira aho uwo mwakura unyura, uwo mwakura nawe ushobora gukandwa cyangwa ukangirika ukamungwa, bigatuma udashobora gutambutsa ubutumwa neza bujya mu bwonko. Bivuga ko muri urwo ruhande hatohereza ubutumwa mu bwonko, mu rundi ruhande hohereza ubutumwa mu bwonko. Cya gipimo twavuze bigatuma bitangana kuri wa munzani. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko hariho isereri ituruka mu matwi n'isereri ituruka mu bwonko, kandi biba bitandukanye. Isereri ituruka mu matwi niyo ngiye mvuze ko igira iki kiyitera, ifite uburyo ifata, ifite n'ibimenyetso by'uko niyo ubirebye mu maso ubona yuko amaso arimo kunyeganyega. Muganga Kayitesi Mukara wasubizaga ku ndwara ya vertigo yabajijwe na Augustin Himbaza. Turabashimiye bombi. Iki kikaba cyari igice cya mbere kuri ubu burwayi. Muramuke neza. Ikiganiro Baza Muganga ni cyo tukigejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari yibanzeho. Twababwiye ko nyuma yaho leta ya Kongo iso yitangaza ivuga ko yemeye ubusabe bwa Angola bwo guhagarika intambara, umutwe wa AFC 23 wabyamaganiye kuri. Naho mu Burundi twababwiye ko iki gihugu kigiye kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika gisimbuye Angola yari iri kuri uwo mwanya. Twabibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X, BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi. Aya makuru arahagarariwe na Arji Dasi Mihundi Mundu. Mukomeze mudukurikire kandi mukomeze mutange n'ibitekerezo bitandukanye.